up on the corner, man, I swing. Why them I wonder how me do it? So me tell a man a king. Jump to the scene, make you bounce it, bounce it, hey. Me say me living good, yes me good. Yes, asante sana kabisa. Urumva ko tipe ni nyene. Tubize ko yamaze kwishikira ariko kandi B-Face na mahoro. Igihe kirekire tuguma dupanga Primusic mutwara Australia mutwara ibintu byinshi gumayo mutwara no musi yashitse ngaha twizera neza yuko ara mahoro washitse bien B-Face ku bantu bagumanya amakengane twe bwasuye kubonana ngo byagenze gute B-Face agaruke mu Burundi uzi kuherayo muri Australia Chaman twaherukana kera iyo nkuru cyasa nk'igenda ariko none Jesse naje wacu none gashaka none ikosa riri ryo kugaruka muhira abantu bavuga ati hari umuntu nabonye yanditse muri commentaire aritonda vraiment arafata umwanya ati jewe maze imyaka n'imyaka ntigiti nyuma ya visa ya Australia naravuye ngaha ndaja mu Buganda ndaja muri Kenya kubayo ndigira impunzi ndigira umuntu yagowa ati ndabura ntushobora yo kumbwira umuntu nka B-Face aronka iyo opportunity man none umva twari dufite agacagaruka narigize impunzi yari kavuga ko wewe yapambanye sana kwarivuga je none ndiwe kuyitesha ko gaciro ugacuza direct none nababajije dufite imigambi imwe n'uyo muntu Jenda cyane yo kumenya imigambi ya B-Face kugira agaruke ashaka kutubwira ati je ndagarutse kubera muri na USA arakeneye nashaka nkubwire yuko mu byo turondera n'umunezero mu byo turondera umuntu aryoherwa kubera akomeye amaze gupfa ntaca asiga ibyo asiga byose ntaco biba bimumariye rero jewe isi yose ni gwanje nigenda kubera patriote isi yose ni wanje kubera ko nejo uzokumva ngeze muri Canada na USA none wumva muri Australia nkagumayo ntabwo wayafashe nk'amahigwe yajewe amahigwe wowe waruzi ko nzo musani atari sana none kugira ngiri matongo narenzi yuko nzo B-Face umurapera amaze gutwara amatrofa na ya picha wambaye ITC man hajya ni vuba kuri diplome yanje 2014 hajya waratwika nyene adija ranzi ndimba man ari mfise amakolabo n'abaririmbyi bakomeye ngaha nari maze kumenyekana deja bitaraduka man ikutisi yakaga kubi itanangwiye nawe niyo nari nati yarashaka ico itumutari nk'iyi ikibazo cyo twibaza ubu B-Face ko rero amaze kuba B-Face aho izo ngendo zose abandanya afata turadibona ibikorwa abandanya ariko arakora muga ni B-Face tumva B-Face abandi tumva ngo ari muri management naka aba none ni B-Face akora gute kugira ibintu vyiwe bibandanye biri ku mwanya nibaza yuko umutwe nikoreye ntabwo ari pasteke ubwo rero ndiyumvira ndabona ibikenewe ndabona ivyo abanyagihugu bakunda sindi mboregwa ikintu cyose ndagiplanifya nkabona ati kigenda uko ariko after yo ngaho ndafise team ndafise abo dukorana duhana ivyumviro kwera umutwe umwe niwigira inama rero ubwo hari ivyumviro biva kuri bo mugabo si management nta muntu ankontrol oya ni ivyumviro duhana twese yiruka muri Tribeca ego kandi nta wasezereye hari nokuri naho azora umuzungu umuntu ashaka afite ubwenge bwo guplanifya kandi akabikora bigakunda mugabo uburyo bw'amahera nabwo buba bukenewe bw'ibintu ibintu byose bikogwe uvuga ati ego kabisa uyarashiramo uburyo cyane nukuri je uburyo nshiramo mpora bugaruka ego nico gituma rero umuntu wese akabanga rero twibira cyo kimwe n'abaririmbyi bavuga ati twebwe muziki turabona no guheba twoheba mugabo wewe uguma ukora uri kurungu nenda kubaza je nta myaka 6 canke 7 namaze muri check sound ndigo ndaririmba turirimbo batatwumva ngo yari muri check sound ako kantu rero none ico gihe rero nabo bihangane bari muri check sound urinze wihebura niba ari passion yawe kabisa petit à petit biraza ikintu cyose kigenda no mwanya nabisigura ko umuziki nanje nari kubiheba ico gihe ariko arambwira ibintu by'udutisi nari kuba nabihevye parce que narakora turirimbo turyoshe akora ama collab n'abandi mugabo nyagira uzishika collab yagiye kunkurayo niyo nakoze nayo ya nta na video yari ifise rero imana yimbwa iyibuka 18 izuba ryarenze umuntu yiranze acavuga ati bana je kweri tukiri muri vyakahise umuntu ashobora kwibaza nanje kibazo kabisa umengo narinda kimaranye imisi surtout kubaririmbyi benshi ni yihe opportunity wigeze kugerako ukavuga ati kabisa ndabonye ko muziki ubaye seriye haryari
jewe nashaka nkubwira izi opportunité zose jewe nta famille yigeze intwari Buraya na famille mfise yigeze intwari Dubai zya concert nakoze muri Zambia ayo sina ama opportunité y'umuziki ubwo rero je mfise vyinshi nshimira umuziki wanje warangejeje kure abavyeyi banje bari ruguru nta numwe afise ico yomfasha kuri ivyo bintu muri uwo mwanya rero jewe nabampamagaye nabo twahuriye mu muziki babona ico maze hama bakampamagara so mvuga yuko umuziki wanje umaze kunkorera vyinshi si kimwe canke bibiri canke 10 ni vyinshi ama trophée yose maze kuronka amafaranga guhura ukumva president ari umufana wanje akamvuga muri discours tajanye n'umuziki maze no gushimirwa akagutunga udukwavu tugeze CNDH yarampaye trophée ku ndirimbo yanje yitwa Siko yari bo ikene kigo ca leta kititaye ivy'imiziki mugabo urinze wumva bashobora kukwankuraja ibintu bikomeye maze guhura n'ama opportunité menshi nizere ko twadukwavu tumeze neza ndashaka kumenya gusa ni Bface yumva ati allo Bface ni wewe turagutora canke ari umuntu aba ari hari imbere avuga ati ndasavye mu kigire mu Bface hehe rero ati gita mu madiri nyene bo nashaka nkubwire yuko wanashaka no muri management yanje bavyumva nkuko mwe muvyumva ego urabibamenyesha nuko muri team yiwanje ndabamenyesha after nta nuwambwira ngo bariko barandondera ndababwira vyakunze ko yasinkunda kuvuga ibintu bitarakunda ngira ngo uramaze kumbona je simposting ibintu bindi na management ubabwira ibintu byamaze gukunda kubera bitarakunda nta mpamvu y'insa ati tuje ku kazi dushobora no gusresanya bagacambwira ngo ibi ntibishoboka kabisa uranaheruka muri Primusic urugendo rwa Primusic rwari gwifashe gute mu mpano mwagiye murabona abo mwagiye muraririmbira mwasanze umuziki wanyu imyaka mumaze mukora abarundi barabazi abakiriye gute muri rusange ugerageje kuraba nka wewe Jess nibwo ari ubwa mbere ntara nyinshi namaze kuzijamwo after ya Primus nanimaze kuja muri irya Viva Tangawizi hajya wakoze mu ntara zingahe 9 ndi jenyene kandi so je narabona hafi stade mpako kuyuzuza ndi jenyene ugasanga abantu bose nyene kwera kandi publicité baba bayitanguye nko mu gitondo uza kuririmba nka 13h ukabona abantu baraje vraiment kubera ko bumvise ko mava ndahaba nibaza ko nari maze kubona igipimo cy'umuziki wanje ahugera sinaririmba munsi y'isaha n'inusu kuri stage kwera nabandi jenye n'umu DJ yije namwitwarira bisigura yuko swa event nije namwitwarira rero baravye barabona ati nkabona muri yo saha n'inusu nyene naririmbanye na public indirimbo zose igipimo nari maze kukibona so muri Primusic ntivyari bishasha nari maze kujayo abanyagihugu ba ruguru ndazi ngene banyakira barakunda imiziki yanje abibujumbura maybe nibo baba bafite akantu ko kugara kandi si kugara n'ubuzima bugoye biragoye no muri demi finale niho bibonye bavuze ko bitangura 14h baje 2:00 abapolisi barahejeje ibintu byabo sigura ko ubuzima bwaradukubise nyene bamenyera muri kurazana by'imiziki arico kimwe rero na satubinga umuziki ubusiga uri ruguru bien sûr nibo bantu ba mbere baryoherwa parce que baratwumviriza kuri radio ariko Bface unkundire gato duce twinjira ku basanzwe na cyane bo musangiye umwuga ndetse na wewe ariko ukuntu abatariko baraha agaciro amasamirizi yumvikana mu gihugu cyose usanga ugwaruka rw'uburu riko gwitaho imbuga ngurukana bumenyi mbega ko bariko barabona ko umuziki uri ruguru eske ruguru barakoresha amarezo sociaux nubona yuko bazova basanga abenshi bariko bakora mu nzira itariyo mu gihe tubona abaririmbyi bubu batitaho kwitabira ama radio ashobora kuba yumvirizwa na nyokuru hariya ku gatumba bo bakaraba amavisi ya YouTube mwikoreze ko bakanka barahari benshi cyane ubwo muce mubareka bazogwa imbere umuntu azi ibya arondera rezo sociaux nizopfa isumvye iradi kubera ko social media abantu bafise smartphones naho bogira hosansi mu bunyene na miliyoni ushika ntibashika ruguru ho nta n'igice cy'umuriyoni iyumvire none nimba bimeze gutya bumviriza radio bangana iki ko benshi baba bafite udutelefone dutoya bashobora gushiramo frequency y'intuze n'akaradio nico gituma none imiziki yacu baririmba mu Kirundo amaradio yumvikana wanashakana hariya nizo mu Rwanda nyinshi bisigura yuko uko biri kose baragerageza uburyo bwose bakumviriza abantu ba ruguru n'abapatriote vya kabisa barakunda umuziki mu Ruyigi ni kure
mugabo baragerageza uburyo bwose turadio dushikayo bakatwumviriza nta muntu azi Instagram icarico nta muntu azi Snapchat icarico TikTok yo nta umva ubu uri kurabwira abantu ba TikTok nyene ruguru wasirimutse abari kuri Facebook kabisa none Facebook none ko dushira ku indirimbo kuri YouTube none wewe views zabo umva tuzozironka cyane nibaza yuko radio rero itegerezwa kuza imbere after yuko haza kuboneka izo ni manuro z'umuntu amaze imyaka itari mike mu muziki turaronse imana turaronse umwe mu bari muri Primusic abambasaderi kajya kantu ko guhurira kuri stage mwakiyumviriye gute kajya kantu nibaza ko babitanguye turi mu Ruyigi je ni jewe naririmba bwa nyuma uwo munsi Hama barabipanze je ntabizi bangirira iyo surprise bansangayo usanga kuri stage turavibinga public iraryoherwa ujya mu DJ akavuza indirimbo yiwanje havuye mu yiwanje agashiramo ya Estanish agashiramo ya Double Kirikou ebana nyene ukabona yuko vraiment bifise yarerekanye urukundo kandi n'urundi rukundo me hari abatabikunze wumva ngo ibari barakavuyo abandi bakavuga runo rukundo so abantu ni bantu bafatwa dushobora kuba twerekanye ubwo rukundo bagaca bavuga ngo nakavuyo ejo nitwa umwe wese ntiyakora kwiyo bacavuga ngo abarimvyi barundi ntibakunda mugabo ugerageje kuraba bose Estanish niyo mwari muri kumwe cyane arakintu kiri hagati Niko ko twajana mu modoka urumva hari imodoka idutwara je na team ya Estanish ni yuanje hakabaho ni ya Kirikou na Double babana mu nzu nako nubo basepara ivyo nivyo kumvikana urumva na Estanish biciye bigenda bakabana mu nzu na Babyface urumva ko nategera bitoro malheureusement abana n'ubundi kabisa naho twaba kumwe n'uwo ni nawe manager acha hatokinga umuzombe yes nuko dutandukira bimwe mu bibazo na cyane twerekeza ku ndirimbo nshasha nibaza kari nayo yatumye kumbure tukwakira ngaha mu kiganiro cyacu cuno munsi turamaze iminsi tubona uri kurakora amakorabo n'abaririmbyi bahanze turi buka indirimbo bakoranye na Chief indirimbo mwise Stamina ujya mupango kabisa waje gute mbega uburyo bitwara bijya bintu ni Babyface gusa nta sponsor aba yabonetse bo jewe kusanze nabikubwiye umutwe nyikoreye sivoka jewe canke pasteur ntabwo ari pasteur icambere origine y'ijya collabo yo muri Zambia hariho umufana wanje aba muri Zambia kandi ni umuntu nyene kabisa ubona yuko aba yifitiye nyene ubuzima bubaye cyane mugaka bakunda indirimbo zanje Hama gacha kunda ni za chef 187 akabona umurapera arakunzwe cyane muri Zambia akabona nanje abarundi nyene bakunda imiziki wanje avuga ati je abantu ndiko ndaraba n'ibintu baririmba amasuje baririmba umengo ni bamwe ndifuza je yuko boririmba akagumanye anyandikira buri munsi amapera ndanabiga yambonye umengo ni derangement munyuma ndamwumviriza cyane ariko yari yamaze kukubwira iciyumviro yari yambariye yari yambwiye iciyumviro arampa indirimbo ziyo ndaza kuzumviriza kumbe uko ariko aranyinjirira nawe ndi kwa murondera ebana hasi no hejuru twese aradukonvenka je ndamubwira ni okay je ntangorane ndi tayari umutipe nawe naje mubwira ngo je nta kibazo muramubwira ntangorane tuzokora kabisa ntiyigeze agorana kubera nawe yaragiye kuraba ibikorwa by'iwanje abona birafise icyo byo mumarira parce que mu Burundi ntibamuzi Hama kandi nanje muri Zambia ntibanzi so ni partnership mu nyuma arumva arabishikiriza management yiwe nanje ndabishikiriza iwanje turabivugana fresh cyo turapanga rero akarere na concert birabaye oya concert ntiyigeze iba twari turi kumwe concert yagiye kuba after ya shooting ya video kubera abarundi bariyo ni benshi barambonye bavuga bati turashaka zosubira we wavuye no bitari mu mupango oya na gahunda ya concert yari voilà byaje muri hariya muravuga ati reka tubahe antuka hari ku munsi wa gatatu itike yanje y'indege yo kugaruka yari dimanche bacambwira bati reka dufate ntuze reka dutegure concert nabwira turavugana amahera bamwe barabitegura concert bayiteguye mu minsi 3 itarenga ariko abantu promotion yakozwe gute promotion yakozwe ku marezo sociaux nyene bya bintu posting ukavuga nzo ndi ngaha ati barundi kazi muri mubanga wabonye ivyapa abantu bamanitse je sinari niteze ko hari abarundi bameze kuri rero
nico giteramo ngo bagitwaye ahantu kure iyo bagishira ahantu hafi muri centre ville yuko hari kuza abantu benshi en même temps abarundi bariyo benshi nta byangombwa bafise baratinya kuja ahantu hari public kuko bace abapolisi bace babafata rero iyo public naronse na je naratangaye abantu bashika hafi nka 350 kuri concert yateguye muri 3 jours nibaza kandi hari abantu bafise ubwo bati yego nk'ubu nojeho bakamfata ndiko haje babandi b'umutima kabisa bakuru nibaza ko video barayibonye kuri Instagram narayipostinze tugatevye kugira ngo dusigaze umwanya wabaza kutwakura turazi kabisa ko dufise abafana benshi bifise on the floor dufise abafana benshi bifuza kugira ico bakubajije akumbureka tuduge ku ndirimbo yawe indirimbo nshasha wise Big Man Thing iyi slang ni ya wapi vraiment ibayita patwa language from Jamaica nuko nubwo utabawumva ivyo ndiko ndaririmba nibaza ko hari indirimbo nyinshi zatubujije amahoro za cautions na ba busy signal nawe bitabashan Paul bashagi oya kubera iki ugomba nyene kuba kubita ibintu mpaka nawe uravyumva nashatse kukubwira yuko twara vibinga bivanye n'ingene indirimbo zabo ziryoshe zivuzwa mugati tumva ivyo baririmba kabisa nta difference nimwe ihari muri zino ndirimbo zawe n'indirimbo zabajya batipe kuko ebana haheze imyaka myinshi atwumviriza zijya ndirimbo kandi ebana zikatumena umutwe kabisa ukumva ko ari indirimbo utagomba kwihanganira ya abana bisanzwe kabisa project yaje gute ujama Latinum kabisa mwari mufitanye imigenderanire ya gute muzinanye kuva ryari bo twamenye gukorana indirimbo kwanza yaje gute bo ideo gukorana indirimbo naragiye muri ntuze muri Uganda ngiye gushutinga iyo video Hama ndavuga ni uko biri kose ifoko ndondera mu artiste wari ugiye gushutinga indi ndirimbo atariye yari inyene gusa warayiririmbye ari wewe nyene harimo verse imwe iyindi niyo nongeye mongezeyo ariko nari mfise projet yuko ntegerezwa kurimbana no artiste wa atanuzi nta nuwe nari nzi narashitse gusa tuyu mu propose nawe ofete umuririmvyi azi ico ashaka araraba ico iyo collabiza kumumarira kuko je dukoranye ngaha birafise ico bimwungukira kuba followers birafise ico bimwongerereza kuri fan base kandi na jewe mba nakoranye nawe kubera ko nkeneye abafana biwe babagana ubwo rero nibaza yuko napfuye kubivuga kabisa namubwiye ni jewe mfise projet nini urifitiye icizere sana cyane none guhaguruka ngaha ntimuravugana neza uragiye n'umudirect ego ni nkuko naho yari yuko je nza kuvayo yarafise mu mutwe ati ni nkuko naho yovyanka ntangorane ndayikora jenyene wari kwidoga ngo amafaranga apana ivyo nta nakimwe rero twata amahera yandihishije wenyene nawe yaje kuririmba uko nyene ariko nimba ari mu ba director bamaze kurira indege kenshi canke bamaze gusohoka ibigo byinshi no mutipa ari karaza cyane cyane no bari hari Dubai ujya kabisa nkaguma hamwe nibaza ko afise n'andi ma business akora uretse n'ivyama byagenze gute ko urubanza rwa clip rutoroshe gupanga team itegura ibintu Brian Smith n'abantu yari afise yo mu Buganda yarabafise kuko niyo yize hafi imyaka niyo yize arahazi kabisa no kuvuga ko kuronka abantu bamufasha bamufasha writing ibiki n'ibintu bijanye no gukamera ntabwo ari we vraiment yakoranye n'aba director bakomeye bajya ba director ba Chameleon n'abakorana n'aba Eddie Kenzo n'abandi nibo baje gukora muri iyo ntuze na kamera yikoze bayita Red Pro ngana yo dufise agisohoraga coming soon abantu majambo yaguma avuga ati noneho bifese iyo ndirimbo yisohoye ashamenye ko ari bihanagiye kuronka ugisohora coming soon wewe wumva iki ntabwo wumvuga ati iyi ndirimbo reka ndayisubiza inyuma ntabwo nari mfise none ubundi je bomfunga canke bakambihano vyiki ko atamurundi kazi yarimwo none n'umurundi yashize abandi bantu abigisha imico mibi basi n'umurundi yigishije imico mibi abandi oya nari impenye jewe oya si wewe yabo washize muri video oya rega hari amakuru ntafise Jembo na video atachiwe video irimwe ibi none aga coming soon gusa ubonye harimo abakobwa banyonga ibisusu gose abaganda nabo nivyo vyabo ibyo tabigize rwo wakoreye mu Buganda Jenga urumva igihano nibokima kuko nta murundi kazi ari bose n'abaganda
iyo aba yarirengeje nibaza ko bitari oya none nta nubwo iteye isoni oya ntiyararengerana ko bavuga ko itarengeje oya ntabwo irengeje ntabwo ufise gishobora kumbera inamba mwisi Ugaga ka video ka Big Fizzo ngo wamumere wa sense. Nyamumere deja baranamurenganije yasoma n'ibintu atazi. Yarageze kubisoma. Ngo wamumere wa sense. Atari sana. Ko ni indirimbo ikozwe neza Bface nawe nyene turashaka kumuha amashurwe yiwe ni ibintu bandani kurakora mugabo hari ukuntu bavuga ati Bface kubera iki kuvanga hari gihe umubona muri ibi ukamubona muri ibi target yiwe ni gute abamutahura nabi babifate gute unahura nabi nabifata uko nyene unahura neza nawe jane nawe tuko turagerageza kuraba Dijo na Didiman abaririmbyi batanguye rap bariko baragerageza guhindura style mbega rap nta kanoti kariyo canke rap sinzi je rap yarampaye amahera yaramgize jewe ahubwo gusa nukumenya ati none public ikundiki nibatwereka ivyo bakunda ya rap tuyiririmbye tukabona yuko by vibing aco kimana ziya za madamu n'ibisusu tuzohereza dukore nyinshi twabiye tubonye yuko batazikunda natwe turi muri business ariko man gende siri ko rap yawe ikundwa sana irakundwa gose turayiririmbana n'abantu sivyo ariko rero irevo nayo yizinjama ikanazo izi nazo ni gushira ku yindi revo izi nazo nibaza yuko ubunda amaze gusohoka ryari ariko nibaza ko abarundi umengo irikira bagora kwakira ntaco bazobimenye igikorwa wari ufise cyo kuvuga ati umuraperi ategerezwa kuja muri Primusic nawe nyene bimeze gute nta muraperi n'umwe yagiye mu cari cifuzo kirabirama cari cifuzo cuko twara babonye nta baraperi babonye mugabo bakiri hariya bataraduga oya abafise talent ntibagiyemo nibaza yuko kubera bari bavyemeye bari kubareka rero iyi dancehall muriko murumva ngaha naragiye muri club y'abakenya n'abasudani hariya muri Australia barampa micro nyene nk'umuririmvyi yabagendeye ndirimvye indirimbo yitwa Party hamwe na Stamina mbona bose bariko baraduga ku mabati ndavuga none abantu ntibumva ivyo ndiko ndaririmba ndabizi mugabo kubera ko bumva ari za style ziri international ndavuga uko biri kose rero je natanguye gusohoka foko ndondera nizishora kunda present kandi niziro present jewe ziro present n'igihugu ni Bface garu Burundi yes ubwo rero utazobitahura azobitahura buke kuko niza ba cautions barazitanga no majambo make abiyumva mugabo rap narahevye ni barotera oya no muri studio hari izindi je nakoza ama rap atarasohoka gusa indirimbo ziwanje ziri kuri plan ndashobora no kuba mbona nakoze rap ikaze cyane mugabo nkabona ntijanye na situation ntijanye na period cinkora yindi ntijanye na kaze sana cinda nayiheba numva ko norimba ama piano muri iyo period nuko nyene kubera ko abanyagihugu bakira ivyo bahana simpaka ngo nkora ivyo bashaka uri kuraboneka ko ari gukunda dancehall yanka rap hari gukunda rap yanka dancehall uri kuraboneka mu mastile kandi yose biriko biragenda neza R&B piano, afrobeat, kabisa big up sana. Trap yose navuga ndabazanira style yitwa drill. Munchiro bake abarota yuko atazobivangatirana babe barata. Babireke kuko nta numwe nsaburuhuje. Drill twari tuzimenyereye cyane kwa Fabilove. Umva ko nawe ugiye kuzinjira. Drill na Fabilove nigeze akora drill yigeze akora trap na old school. Urisi ni Bface. Bface agira bizana. Oyavuze ngo ndisire kandi Bface. Yes nuko. Hello? Ego ni sawa? Sana mumizime. Ego ni sawa. Nawe ni bomba. Ego. Ninda twakuyarihe? Murabugana na Mr. Ndagacakiye ku mitangano. Misande. Ndagacakiye. Impande ya homeboy. Agakiza. Ni line. Nawe. Yo gute. Sendo for kama do. Urabe neza ni wiplant umuhogo wa mutanga. Akokanu rero. Oui. Oh, de chambe ndanezire kandi ndagerewe cyane kuba ndiko ndavugana nawe. Urakoze cyane. Ndagushimiye cyane. Wana uri umuntu twemera cyane. Urandi ahantu hose ugenda kurikirana ipeti wa Mr. Homeboy. Muravukana. Ego, wana genda gukurikirana cyane. Wana.
famille ya bahomboye homeboy bose baratelefona abanyabukeye urabazi barabira ni mande y'amatungo eba ikibazo c'amayinite yo kumabona arayinzara akakora kwiradi kabisa yesana Hello. ego bite Sawa. umeze neza Ndashima ni Nyangoma mu ntara ya Gitega muri commune Itaba. ego nyangoma Na business stand up. ana mina nje ndicaye ahaguruke Bana turamukunda cyane nga muri commune Itaba nga Ingarama. urakoze inshuti yanje urakoze Irambire kumudohereza. ariko asante indirimbo nshasha yasohoye wayumvise Nayumvise cyane wayumvise kandi gute? irambire. wayumvise gute none Yasha iri hatari sana. burya nta n'utujambo na tubiri wafashe ugende ni nande mbitangurira playlist ya bagize balance indirimbo yawe yabaye iya mbere muri indundi hit show playlist ya Iyi nyene Big Man Ten. ya kuno Yeah. kwezi abafana banje bubahwe Kabisa. nibo baba bazitoye cyane kenshi turafatira kuntu bazisaba tukanaraba kwanza na quality ivyo byose turabiraba ingene indirimbo ziba zimeze Yeah. n'ingene zifashe muri circulation asante natwe turabahinga je nanje vuba ndazi neza ko Shenza azoma collab kabisa izo ndoto zawe zizo Musabiye vraiment bibuko nyene. yes allo Hello. bite Safi mambo yaje. safi kabisa Habari ya business. naongea Kiswahili Nakisuri na kimenya buke. Sio sana sana. aya ntiwigirishe ngo ikirundi bukebu N'igiswahili garakizi bife. Sawa. wibaza Inde. Hello. Yo nakusikia ndugu yangu Namora mtama mataka ngama. na mahoro kabisa na mahoro ni sawa namwe Myagano witwa Richard nga imirango. mwirango imatongo mukayanza none ikiritsira irashika hari yeah Yo turi no muri Kongo. mano muri sipari Congo kure na na Kongo baratwumva Muri Kongo, Tanzania. ego ariko arakuvugisha hama basanga bakuzanga Defense ni wamateka je Tanzania hiyo ndirimbo ngo indani mbaraga sasa na Tanzania kandi batumbikirundi Tanzania bakavuza kwa television. iyi ndirimbo nshasha Ndirimbo sasa nawe je ndayumvise kana icyenga ryari ndayumvise ngafi radio nyene. Mbapo Tanzania haja cyumba ona uri ayisaganye ni kama Tanzania atari araza kuguha umwanya yivuze mu kanya uraza kuyumviriza mu kanya n'inyuma y'ikiganiro kabisa urakoze cyane ndugu yangu sawa yes nuko turabona ko ama message ari menshi ariko mutubabarire ntituza kuronka umwanya wo gushobora kuyasoma message zirenga nka 50 guys atari sana undi munywanyi ku murongo allo bite iri nyuma ya radio allo igegwa kure ya radio kugira ngo twumvikane neza unawumva sawa. baramutsa bifes yego namuhaye Bifes sawa. ni sawa Jo itandayize Israel ndakunda cyane. asante sha Israel Wahehe. Mbangambo tovuye Burundi. ni bururi muratwumva ijana ku ijana Cyane cyane. ni kabisa. sawa cyane rwose mwana mubaho Hama. Ari sanzwe fisi imana ashaka muyifashemo. Ukunda gute? Ushaka collabora bife. Ndashaka ko muyifasha mu Bifes. agufasha iki impano yagutega muta Mana yo kuririmba. uragugira rap canke kuri nyene guhibongoza R&B Ndahibongoza. jako twumvirize mu nama usanga biravuyemo ibintu jako twumve Agomba neza. ati ririmba yumvirize ririmba twumvirize ko hovamo ikintu Ingenda gusaba telefone uko unyenere gute. Yari tego ni hapo marke prego.
usanga abategekanye amazi nkaho usanga ashaka twari ibitera ubwoba rero ariko n'uburyo bitari ibintu byinshi bikunze kumva ubwoba atari sana ipati ati inge ni kazanure oya arigiye usanga kugira aririmbe bisaba ko aja muri douche inspiration zanana nagese nuko ndabona undi munywanyi ku murongo alo bite sawa umeze neza ego ninda twakuye ari mwiramukirize vraiment Krista mu Cibitoke ego turamukize bife cyo mu byati mu Cibitoke baragukeneye ni Bujumbura cyane cya Rugombo bimubwira arakumva sawa yo yarashikanye ubutumwa mu Cibitoke imperukayo nibaza ko Primusic yadutwaye baraje agende nka bife atari kumena Braruti none ubundi je nagiye nka Rori wagiye Braruti yatwaye nde no wagiye nka Braruti wagiye n'ikinyo wagiye nka na Primus anya twabonye oya genda none norimba niziye nyene ndabisi ikibazo ngaho nyene ahubwo deje bantwaye ku buntu ahandi ho n'ibijana bazobarihisha mbejya kuba mu brand ambassador w'ikinyobwa bisaba yuko uba ukinwa bifesa atazana nibaza yuko nimba ntazinwa abafana banje barazinwa ngiye kubasaba baje baratora umuntu nyene anywa inzoga yanze kumviriza ko babone ko azobiserukira wavuga ko ikibazo mu kuririmba dutegerezwa kunwa ivyo byo kuririmba no guserukira erega jewe nibaza yuko mwe muriteranya ibintu jewe ndi umwe mu bantu barenga miliyoni 12 muri abo bantu bankurikirana bose bazinwa kandi abo bankurikira urashobora kubabwira zinywe urabeka ko ibazirengera uburagubwira zinywe bikamunanira kuzinywa erega uzinwa ubibwira ubusanzwe azinwa none bazinwa gacha byiga kubera je nabiguze ego ari watabwiye kunywa kubera bife yes nuko twakira undi munywanyi turabona ko umwanya uraduheranye kabisa allo Reba Jose Mutipa ashaka kutwumviriza gusa ashaka kuvuga no ku branding ikintu bisaba fan base yawe bisaba public yawe ushikiriza ubwo butumwa baba bakeneye message bubahereza nk'ubu je ndashobora no kuba nk'ubu nkabandi ntuze w'urunani ntazi no gukina basket nararirimbye n'ibyo ya Dinamo Jesse singina basket nigiki ubo gusaba ukaba mu brand ambassador mbati chikwari sishobora kweri Cotex ni class change class iyo bandonde ngo ya Cotex none nk'uno yivugira gute kweri ya Cotex sangari ya ndi yarondera muna wari ujya ni bongira kwera uravuga ubwiza bwayo shaje oya vraiment wabamurenga oya nibyo nakunda man agese nuko turabona ko umwanya wamaze kuduherana Bifes on the floor akadamu kagasunika rugi bro ariko kandi unatubwira kuva so ino ndirimbo feedback imeze gute ubona indirimbo yakiriwe gute mu basanzwe bakurikirana ibikorwa byawe ndetse n'abakunzi b'umuziki muri rusange bo jewe feel bite kweli jambo narisa feel bite wana jambo feel bite ari sawa ameze cyane tusubiyemo neza abantu nyene feel bite nyene bakiriye ni bon cyane ni bro ni bon ikindi naco kubijanye n'umwanya mwamaye banze nshime kwanza kuri no studio man iyi studio yanyu kweri vraiment iraterana agateka kubera mu byo twifuza turifuza ahantu ufatira image uryohewe sibyo hari ama studio menshi usanga amaze imyaka myinshi bafite twatumikro tumwe turirimbira ko kuri stage ugasanga nyine ufashe na image uyipostinze ubona nk'umuntu ari muri Tanzania cyangwa ari muri Kenya wana soni wumva ko ari umusanzwe tweme wari muri radio cyangwa wari muri check sound muri repetition ya ntuze so ugaca usanga wowe biragusubije inyuma meka meme nkungaha uravuga uti aha hantu design ni sawa ama micro ni bien antuko bikora nawe uryohewe
uravuga uturi mu radio urazi tugiye mu media tuwa yahandi uravuga iyi ni studio ndimwo canke so turifuza nyinshi rero dushimire Indundi yiyumviriye kuduhereza ino radio amem tayishikira abanyagihugu benshi igihugu cyose no hanze y'igihugu yego vraiment dushimire kandi n'abadutelefone abaronse umurongo n'abatawuronse n'ubu baracakura ariko uzi ko nanje nimba ari kubera studio nziza umwanya ikiganiro gisigaye gihera mengo niho kigitangura ma tukeneye amasahani ni nuzi nayo wahorana iyi mixer nayo wahorana bw'umugira ibintu byawe ubwo rero iterambere ni sawa Imana ibahezagire cyane kabisa twifurize n'abagwiza tunga abandi baduhe nziza zirutaha bazana n'ama TV ameze neza hama turonke natwe aho tuza turashikiririza ibikorwa byacu kubera ko turafise ibintu byinshi twifuza mu gato tarashikira ubwo rero buke ndiyo tuzobishikako mwakoze cyane indirimbo yanje iri kuri YouTube ndi kumwe na Latinum yitwa Big Man Thing ushaka gukurikirana n'ibindi byose mu gihe ufise smartphone kuri Instagram nitwa bface257 hama Facebook ni bface on the floor TikTok ni official bface hama kuri Snap nuko nyene no kuri Twitter kabisa urumva nta namwe ntari naza zindi ziri ku inkumi nyinshi cyane zose ziriko na namwe atari inkumi kabisa ndayikoresha cyane urifotoza ifoto nawe jewe naho nifotoza ndashobora gufata ibikorwa byanje nkabishirako ni n'umuhora wo barayifashe mengo niyo uzi ko hari abantu bagukurikirana